inkofero zirabura ni ukuvuga apui inkomo urabona ko bazifatakiye neza hajya n'uwo kwega ntahija umugeni wabo undi abamubona ni kirumara barakomeye cyane mwomenya yuko nibo bagize imigwi ikina muzinga baheruka gutwara ibikombe muri volleyball handball na netball abakobwa fiye hambavu y'ibikorwa vya minsi yose barakora ubuzi bukomeye ubu naho iyi bataillon nabonye n'umuntu ko yambaye y'abagabo abahungu inkofero zirabura aba nibo bakora muri za nkoho zikomakomeye twita za muzinga haba ya bikoresho bituma kuboko kure ku birometero bishika 40 ibirometero 20 n'ibirometero 10 barahabona ba ibiharuro biri muri bo ni birarenze araharura ukazobona ararungitsa akanyugunyugu umukomando agacacaho yirenganira ibyo bakoresha mu mwanya turaza kubibereka biraza guca ngaha muca mubona ko bize bakorotse twabonye ko bakorotse ariko urabona ko tutashobora ati mbega ibyo bintu bimeze gute ahanze amaso ikirere kugira bashobore kubona isanamu mu kirere turabona umukara umutugongera wapara drone zapfuye ngaha hasi ziriko zirafata iyi nayo nyene ni batayo ijejwe gutega no gutegura imitego Jenny Komba Jenny Travaux n'abahinga ivyo mworohera reka no gusasura ntiduhave tumukoresha amakosa
urabona bose bariko baraba mu kintu dutoyi bafise ubuhinga bukomeye kandi kurinda babarinda bose. Drone zavuye ngaha hasi ziriko zirafata amasanamu. Ravye urabona mu kirere neza cyane, yari yambaye ibendera ry'igihugu. Ziriko zirafata amasanamu. Ravye urabona mu kirere urabona umukara. Murabona bose abariko baca imbere yanyu yuko ata n'umwe ashaje arimwo. Aba bose n'ugwaruka muheruka kurungika, ata myaka myinshi cyane baramara, mugabo murabona yuko berekana vyiza gose. Aba barabangutse gose, ico gituma ingaburo kugaburira abana banyari nziza, ukomere ku muheto ni vyiza. Murakora bereka ibyo kwereka abavyeyi. Aba bagira bahera hejuru defile y'abasirikare, nabambaye inkofero y'umutuku, kandi bamwe bakoroka bavuye mu ndege bagashika batwara. Hariho ibrigade y'120 irimo amabatayo menshi bayita brigade y'abapara. Nico gituma naha haje bateye isi bose. Kugira rero igisoda kimeze nk'uko biraha iteka nuko mubibona rero nabona yuko bariko batambuka neza cyane imbere yanyu, imbere ya rino shengero yuzuye bakubise akatima bakuri stade intwari. Nuko rero nkuko twabibabwiye ijya yitwa fanfare militaire. Bashakije cyane bose bambaye umwambaro mushasha, cyo
w'abanyagihugu n'ivyabo. Aha rero ubugira kabiri hashize batayo idasanzwe nuko mubabona n'ibintu bambaye n'ingofero n'ingofero n'abambaye ikomakomeye nimwe ya wa mwaka. Aba rero hagize abigira furivu bacasokoroka babonekana gake aho muvyo babona ni mu bibanza bikomakomeye bisaba gucungerwa bidasanzwe. Aba rero iyo basohotse barinze basohoka mukababona baba baje kugira ikintu bita capakazi kandi barabikora bigashimwa ku buryo ubona yuko ubu atantu ushobora kuba gicuza agatima ko kwigira furivu ko kwigira twatuntu. Aba rero barigishwa bikomeye ubuhinga budasanzwe bwo guhangana n'abantu bose baba bagumutse, kandi murazi ko akenshi abagumuka baba ari abantu benshi cyane bakihereza amabarabara bagatangura guturira ibintu bagatangura konona hirya no hino. Aba rero baca baseruka hanyuma bagasubiza ibintu ku murongo nakuya mwabonye nyene babigize cagiye n'uwa mwana. bakeneye gufashwa y'akazi kabaye kenshi baca baseruka. Aba bagizwe na Jemile uno munsi zitatu zingaye Bujumbura, ya mbere ya kabiri n'iya gatatu. Hari n'iyindi igira kane iri hariya Igitega umurwa mukuru wa politiki, kugira ngo naho nyene hagizwe icosaba ingufu zidasanzwe baca babanguka n'ingoga baze gusubiza ibintu mu buryo. Aba nabo nyene bagira inyigisho zikomeye zo kunyaruka cyane kugira ngo bashobore gusubiza ibintu mu buryo aho biba vyase. Iki rero itegeko rishasha rigenga urwego rw'inyamirama mu Burundi ryo mu kwezi kwa kane guheze, ibi bizokongerezwa zibe nyinshi zive kuri 4 zishike hafi kuri 18 kugira ngo igihugu cose bikwigwe n'abashobora gutabara n'ingoga
hagize ikitagenda neza. Ni gutyo itegeko ribivuga. Groupe mobile d'intervention rapide aha twakongera ko yuko iryo tegeko nyene ryagiyeho mu ntumbero y'ukwegereza igipolisi abenegihugu. Murazi ko bisanzwe bikorera muri bimwe bita igipolisi cegereye abenegihugu. Iryo tegeko rero ryaje kugira ngo igipolisi cegere gishingwe gisunzwe intara zishasha. Hariho n'ibindi vyahindutse nza kugarukako mu kanya, ariko banze ndabamenyeshe iyi batayo nayo ishitse ngaha imbere ni ya Ecole d'Officier de Police. Ni kuvuga na abanyeshure bo mw'ishure ry'isongerezi mu ntwazangabo mu rwego rw'inyamiramabi rikorera hariya i Muramvya mu ntara ya Gitega. Intara ya Gitega ifise amashuri menshi y'inyamiramabi, iri kandi ni rimwe mu Burundi, riri mu ntara ya Gitega. Twaba twavuze kandi ko mu ntara ya Gitega hariho n'ibindi bigisha hari Mwanzari, inyamiramabi zito zito, abapolisi bato bato. Mu vyahindutse rero muri iryo tegeko rishasha twaba twavuze yuko kera hahora hariho uburere bw'igipolisi, leta y'ishinzwe polisi zitanu. Ubuyobozi bw'ikibaho hasigaye hari intara z'igipolisi, hasigaye hari abakomiseri provinciaux de police batanu, nk'uko intara zishasha ari zitanu. Hanyuma hagaca haza munsi yabo abakomiseri komino batwara urwego rw'inyamiramabi mu makomine uko ari 42, abo nabo ni 42. Hanyuma hagaca haza